Gwaruka bakenyezi bashingantahe barundi twese ibidukikije nibwo buzima bwacu niwavyirengagiza vyovyo ntibizokwirengagiza. Ikiganiro twiteye ibidukikije mugitegurirwa na Radio Kazoza FM ifadikanije na Communities of Hope COH mu mpfunyapfunyo. Mu Burundi dufise ibibanza bikingiwe vyinshi, muri ivyo harimwo ikibanza gikingiwe co mu Kibira kiri mu ntara ya Kayanza muri komine Muruta secteur ya Gwegura. Mu kiganiro cacu twiteho ibidukikije cuno munsi turabashikana neza na neza mu ntara ya Kayanza mu rugendo turimwo turaba ibikorwa biriko birarangurirwa mu Kibira. Muraza kumva ivyo bikorwa ivyo ari vyo mu ntumbero yo guteza imbere ikibira maze abacegereye n'abakure bazoronkeko kuvyiza vyacu. Kuri mikro muri komine Lohita vyacitegetse fatikanije na mugenzi wanje Lisesa kari ku mutima. Nitwe tugira tukibashikirize ariko nituri twenyene. Muraza kumva n'abahinga batatu muri kino kiganiro bishikiye ku rubuga kuraba ibikorwa biriko bibera mu Kibira. Kino kiganiro kibagejejweho na Radio Kazoza FM iri kumwe n'ishirahamwe Communities of Hope mu mugambi waryo Kibira turabahaye ikaze. Gwaruka bakenyezi bashingantahe barundi twese ibidukikije nibwo buzima bwacu niwavyirengagiza vyovyo ntibizokwirengagiza. Ikiganiro twiteye ibidukikije mugitegurirwa na Radio Kazoza FM ifadikanije na Communities of Hope COH mu mpfunyapfunyo. Mu ntangamarara mwumvise ko turi mu Kibira. Muri babahinga twabamenyesha ko bari ku rubuga. Uwa mbere ni Cyriaque Nzojebwami, umuhanuzi ajejwe ibidukikije mu mugambi wa Communities of Hope. Aratubwira igikorwa nyamukuru ca runo rugendo, eka anatubwire ibikorwa biza vyatanguye kurangurwa muri ico Kibira. Uno munsi twaje ngaha mu ntara ya Kayanza kuko murazi yuko ikibira ikibira kiri mu Kayanza kikaba no mu yandi ma province ngo cyane secteur ya Gwegura iri ngaha mu Kayanza. Twari twaje rero kuraba ibikorwa umugambi ushobora gufatanya na OBP kugira ngo urabe ingene wofasha kunagura ikibira kugira ngo ikibira gisubire kuronka gisubire kumera uko cyari kimeze hambere. Murazi yuko hari ibintu bitari bike vyononye, hari ibiti vyaciwe, hariho n'ibice bimwe musanga bararimye. Hamwe no kuraba rero ingene dufatanije na OBP ishinzwe ico kibira ibikorwa twoshobora gukorera hamwe. Ubwa mbere hariho ibikorwa bizaba biriko birakorwa, hari inzu ziriko zirasubirwamwo aho ishirahamwe OBP risanzwe rikorera ku Mwokora. Hanyuma twashoboye gutembera atari hake tuvuganye n'abajejwe ikibira. Twagiye mu Mirudi. Mu Mirudi ni muri komine Bukinanyana. Turabona ahantu igice kimwe bateyemo ibiti kama, igiti bita Prunus africana umuremera, ubwo hari n'ahandi batateye hakenewe kuzoterwa kandi. Hanyuma tuvuyeho twagiye n'ahandi bita ku Mahoro. Turabona naho nyene ingene hameze. Hanyuma tuvuye ngaho twaciye tugenda Kabarore. Hanyuma tugiye Kabarore turabona nyene umusozi atabiti biriko, umusozi munini cyane ukeneye yuko hogira ikintu giterwako. Ibyo vyose twabibonye kandi turiko turagenda umuntu yaraba hirya no hino akabona yabonye ingene ibiti bimeze, ingene amazi yo mu kiyaga yagabanutse. Ibyo vyose n'ibintu twabonye. Twogira tuti ibyateguwe koko birakwiye canke hobaho ivyo kongerwa. Cyriaque Nzojebwami arafise ico abivugako. Mu vyateguwe muri iyi gikorwa cari catuzanye icongerwa ko nuko urabona twamaze ikibira dushobora kugiheza mu minsi ibiri.
tubaza ko tuzoronka akanya gusubira kugaruka kugira ngo tugume turaba ivyo twofasha, kandi ikindi hari navuze nuko dukeneye no kuzoca kuraba hamwe urugomero rwa Mpanda murazi ko ruva mu kibira, kugira ngo turabe yuko haruguru yaho atabikorwa vyohakorerwa kugira ngo urwo rugomero rumere neza kandi ntihave hagira ibiruhungabanya bivuye ku bidukikije. Caco ni ibikorwa tuzokora ejo tuzocayo, hanyuma nibaza ko ari ivyo ahandi ho ibikenewe vyo biriho, nibaza ko tuzoza turaza kenshi. Umuhinga wa kabiri turi kumwe ni Shadrack Girikushaka, ajejwe gukurikirana no kugenzura ishigwa mu ngiro ry'imigambi mw'ishirahamwe Communities of Hope. Nawe ku ruhande rwiwe aravuga uko abona ibikorwa uko biriko biragenda. Nkuko twashoboye kuhishikira cyane cyane aho twahereye hajya imwokora, hariho amazu ariko arasubirwamo bayatunganya neza, kandi ugerageje kuraba namwe nko mwavyiboneye ibikorwa biko bigenda neza. Twasanze abakozi bari ku kivi, inyubako zirabandanya. Nibaza yuko rijya shirahamwe riko rirakora bijya bikorwa mu giringo bategekanije bizoba vyarangiye uravye ukuntu bariko barakora. Araja mw'idonido ry'ibikorwa uwo mugambi wabo ugiye kurangurira mu kibira n'umusaruro bizozana. Muri uyu mugambi twaje cyane muri uyu mugambi appui à la Fondation Kibira pour gérer et mettre en action de conservation, mettre en œuvre des actions de conservation. Uyu mugambi rero ni umugambi utari muto kuko harimwo ibikorwa bitandukanye bitegekanijwe ejo no kwita amakomposante. Rero novuga ngaha hajya mwabonye ajya amazu harimo kuzosubirwamo ajya amazu kugira ngo ijya site ya mwokora ibe site isharije n'ingenzi zishobora kugendera zikabona yuko ari ahantu hameze neza. Hanyuma ikindi aba bantu basanzwe bacungera ikibira abo twita ba ecogarde bakahakorera mbere. Muri uwo mugambi nyene haratekanijwe yuko ajya ba ecogarde bakorera hajya ku mwokora muri iki secteur Gwegura bazohabwa ingabo ishobora kubafasha kuko mu misanze abantu bagakora mu nda bariko barakora kijya gikorwa kugira ntibagwisare. Hanyuma muri uyu mugambi rero bazoshigikirwa mu kuronswa ikintu bafungura kugira igikorwa kigende neza. Hanyuma ambavu y'ivyo muri uyu mugambi mwabonye ibice bitandukanye twaciyemwo, aho usanga ahantu hahora ibiti atabikihari canke hari bikeya kubera vyatemwe canke kubera aho baraciye umuriro imiriro ya Nyakanga canke kubera abantu baba baraciye ibiti. Mubona igihe twahitiyemwo vy'ubwimo, ugasanga rero hariho ahantu hatakishemeye ikibira kibangamiwe. Aho rero turatekanya kuzohatera ibiti na cane cane dukoresheje ubuhinga. Mubise ko harimo abahinga tuzoraba ubwoko bw'ibiti bujanye n'ahantu nka burya twahishikiye burya twagenda turaraba ibiti tubaza n'abantu twari kumwe ubwoko bw'ibiti byahahora, aho bishoboka tuzobisubirize hanyuma kugira ngo ikibira cacu gishikare kumererwa neza. Rero mu bijanye no gukingira ikibira umuntu ashobora kwibagira abantu. Muri uyu mugambi harimwo kubategurira imigambi mito mito yo kwiteza imbere kugira ngo baronke uburyo bushobora kubafasha kugira ngo namba ari umuntu yashobora kwinjira mu kibira agiye kurondera uburyo bwo kubaho, namba ari ugiye guhiga, namba ari ugiye kurondera ubundi buryo ashobore kuronka
novuga ibindi bintu akora bimusahiriza aha novuga nko muri umugambi turikanya kuzoshigikira nk'ama association canke ama cooperative yegereye ikibira mu bijanye no kurima ibizinu ni ingaburo nziza cane cane ku bana kuko irashobora gukoreshwa no ku bantu bakuze kuko irimwo ama proteine ameze neza ashobora gutuma umwana canke umuntu abamama ibungenze bamererwa neza ndetse n'abandi bantu barashobora kwifungura ariko turetse gufungura kandi twifuza ko tuzokwagura uyu mugambi mu byo dutegekanya hamwe haboneka umwimbi bashobora gushora bagafungura ariko kandi bagashora hanyuma bakaronka amafaranga ashobora kubafasha mu kubaho kwa misi yose kugira ngo ntibagire pression ku kibira hanyuma kandi turimvirana kandi no kuzobafasha mu yindi migambi nko kugira bijya byo kwegeka ibitiba atari bya bindi tumwe dutoya kera bamanika ku giti ariko tukaraba tukabishiramwo ubuhinga buryo bwo baronka bijya bitiba bimeze neza bishobora gutanga umwimbu naho nyene ubuki bakabufungura ariko kandi bakaronka nubwo bashora kugira abantu ikintu bibafasha na cyane cyane mwamumva umukuru w'igihugu aravuga yuko muri wa mugambi umuntu akwiye kugira umufuko wose ukwiye kugira amafaranga n'umunwa wose karonka icurya rero dushoboye kubateza imbere muri ubwo buryo bakaronka ubuki bashobora gufungura ariko kandi bagashorera n'isoko mu gihe umwimbu wagenze neza nivyo turategekanya kubikora rero ntituzogarukiriza aho gusa hariho n'undi mugambi wo kuzofasha muri ibintu by'akaranga muri uyu mugambi n'umugambi wagutse bizaba birimwo kuko hamaze kubaho ingenzi hariho utuntu umuntu ashobora gukora ugasanga tumeze neza turafise abasangwa butaka barafise ubuhinga Imana yabahaye bwo gukora inkono canke utundi tuntu ngiraho twaciye mwabonye aho navuga nti ahubwo noyigura inkono zimeze neza ariko hariho n'ibindi bintu bijanye no guteza imbere akaranga ivyo bizokorwa muri uyu mugambi birategekanije kugira ngo cane ikibira gikingirwe ingenzi zigihurumbire ariko kandi baharonke ibintu vyakozwe n'abene gihugu vyakorewe ngaha nyene oturu y'ikibira bazogenda bivuga ati mu Burundi akantu nakagure mu Burundi mwamubona abagize amahirwe yo kuja hanze aragura akantu akaza zenyata akantu nagakuye mu gihugu kanaka kome icibutso bikagira ikimazi rero mvuze muri make ni umugambi mwiza muniniya kandi twifuza yuko si bya bindi umuntu akora gatoya bikace bihera dushaka yuko iyi fondation Kibira mumva ko ari umugambi wo gushigikira no kwape hazogera igihe igakora ibikorwa bishemeye bituma iki kibira gikingirwa muri rusange kandi n'igihugu kikaharonkera uburyo umeze neza ego nuri kure y'ikibira uwo musaruro uzomushikako nk'uko Shadragira uko ishaka abandanya bituyagira mu bisanzwe ikibira ubwa mbere nico izi ntara zegereye ngaha haba Kayanza haba Cibitoke haba Muramvya na Bubanza ariko kandi ikibira ni novuga yuko n'igihugu cose muri rusange kirafise akamaro hanyuma turetse igihugu gusa n'isi yose kuko ijya ikibira mwamumva ni parc nationale hariho rero ama parc national mu bihugu bitandukanye hariho gukingira kuko gukinga ikibira birarengana imbibe ndatanga akarorero gatoya nk'ubu hariho ibintu bita hafi nyene hafi y'ikibira hari ibintu bita ibigabiro
no kuvuga n'ahantu muri kahise abana uri kurabigisha babwira Mwezi Gisabo umwamikazi naka ikibira kirubashwe mu buryo butandukanye hanyuma iyo gikingiwe rero n'umuntu umurundi atari ategereza intara aramenya ati turafise ikibira mwabonye hari ahantu twaciye ku Mahoro hariho ahantu bagira hari amashuha hari abantu bahateguye kandi bakoze neza cyane ni ukuvuga hari abantu baje kubera hakingiwe hameze neza bakamara akanya muri ayo mashuha mwayibonye burya abantu wasanga biyicariye kandi byari bihimbaye harimo abakuru harimo abato bari biyicariye bariko bamererwa neza kuko murazi ko amashuha afite akamaro ku mubiri w'umuntu rero n'abantu bakure barashikirwa hanyuma ikindi naco tumaze kuvugira iki kibira kikamenyekana uzosanga hazi ingenzi nazo iyo zinjiye mu gihugu hariho abari batanga amahera ya visa igihugu kikinjiza hariho abantu baba bafise imiduga bakotesha bakazana izo ngenzi hanyuma mwabona nkajya ntuze avango visit Burundi naba ndabibona bakazana ingenzi hanyuma ahantu hamaze kumera neza hari abantu bazoshira utuntu hajya bakadandarizaho muri ayo makori agenda aratangwa n'umwene gihugu ategera ikibira arateba agashikirwa hanyuma kandi bimaze kugenda neza n'iciyumviro ciwanje n'ayandi maparike azoshikirwa afatiye akarorero ahantu twahereye ni ukuvuga nka parike nationale de la Ruvubu parike nationale de la Rusizi n'ahandi rero ikindi novuga ni kijanye n'amazi burya amazi kibira gikingiwe aya mazi ntaba konsome ntakoresha abantu bo ngaha muri izi ntara zonyene arabandanya twabonye ko harayabandanya muri Fleuve Congo canke yandi akaja muri Nile ni kuvuga iyo ikingiwe amazi amera neza hanyuma kandi iki kibira kirafasha mu byo no kwita mu gifaransa séquestration du CO2 ni kuvuga birafasha aho rero n'abanyamahanga niho baca bashikirwa ariko cyane cyane mwabonye twe twariko turatembera akayaga haba gahari canke mu bisaha mu Kayanza ku byukuri n'ahantu haba hameze neza umuntu hashitse yumva ko aruhutse. Cyriaque Nzojibwami umuhanuzi ajejwe ibidukikije mu mugambi wa COH aratubwira akabijya k'ico kibira mu kunganira Shadrake. Amateka y'ikibira murazi yuko abami batwaye Burundi gushika kuri Mwezi Gisabo murazi yuko bose babashinguye mu kibira kuko mu kibira kirafise amateka adasanzwe murazi aho mwami bamufa bahita mu nganzo ubona muri Muruta hariho inganzo ya Mwezi Gisabo Ntare Rugamba na Mutaga Mbikije amakaba rero naho hariho abandi bami bari imbere yabo babashinguye mu kibira aho rero bashoboye kuhagira neza nk'umurundi azogira ati mbega aho hantu nohashika nkaraba kuko ikibira kirafise amateka akomeye cyane rwose nico gituma nk'ivyo vy'ingenzi ari ibintu dukwiye gushimika ko cyane kuko hajya kandi ingenzi twimvire abanyamahanga gusa mbe abarundi bazi ikibira bangana gute mbe ivyo ngizo nganzo bo ntibakeneye kuziraba umva rero kenshi iyo twiyumviye ingenzi zivuye hanze n'ivyo zizana amafaranga y'agaciro kuko natwebwe mu Barundi ababishoboye buza bakayigendera. Ziteretse neza inyeze umutima nkakweza amaso mpara nditeka itekane ryawe wa mukerarugendo bashikana. Shadrake gira uko ishaka aragaruka atubwira ko ikibira kirimwo imiti kama kuko ifasha cane kanatsinda bashaka kuzogwiza iyo miti kubwo abazoyikenera. Bisanzwe burya ikibira ni vyiza ko tugikingira kuko hariho imiti kama ibiri mu kibira kandi iyo miti kama irashobora gufasha ku magara y'abantu hanyuma muri uyu mugambi turategekanya kuzogira
nk'ahantu tugwiriza ibyo biti bisanzwe ari imiti birimo imiti kama. Icyo kintu cyofasha cyane, ariko cyane cyane ku muntu asanzwe burya nk'uko mugenzi wanjye yavuze ikibira cyane cyubashwe, kuko hari umuntu agwaye yaragenda nka kujya umuntu ajya muri farumasi agatorayo umuti akaca agenda akivura cyangwa akavura inka, hanyuma mugabo akamenya ati ahantu n'ejo nzohagaruka. Ikintu rero dushaka kucinjira mu bana ni ikintu cy'uko umuntu amenya ati ikibira ni nka kujya muri farumasi. Ufise farumasi ntugende imiti yose ngo uyikureyo, utora uwo ukeneye. Rero no mu kibira abantu bamaze kubitahura bazomenya bati nkeneye umuti ndagenda nkureyo, canke tubafashe mu buhinga ari igiti gishobora kuba domestique cyangwa gishobora gutegwa ahantu. Kandi nk'abantu gendaza abantu bize cyane cyane ibyigwa bya biology usanga nko muhiri wabo barateye ikizira nk'ugwe, barateye umubirizi, barateye n'ibindi biti bibafasha, kuko bamaze kubona akamaro ko hariho n'abaganga baramaze kubona yuko hari ibintu, hari indwara usanga kwa muganga badafitiye umuti, mugabo ugasanga umuti witwa w'ikirundi urashobora kugira. Incishemo gatoya hariho mécanisme bita accès et partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Ivyo ni ibintu biriko byatanzwe avec le protocole de Nagoya. Ivyo rero ni kugira ngo bavalorize baha agaciro ibi bintu babiri mu gihugu na cyane cyane biri mu kibira, kugira ngo namba ho ubushakashatsi bagakuramo umuti abantu bari ngaho baronka akarusho, ariko kandi n'igihugu icyo giti cyangwa umuti iyo principe actif iba yatowe naho nyine baronke akarusho. Cimeze iteretse neza inyeze umutima nkakweza amaso mpara nditeka itekane ryawe wa mukerarugendo bashika n'ivyiza vyeze Burundi cishije muri wowe n'iterambere. Erega mfasha ngo ufashe ubumwe wifasha gusara dusarura ibizigama ikibira nkako kibiramwo inyungu ku gihugu vyumve twimirikanye babiri basumba umwe. Umuhinga wa gatatu ni Nduwayo Etienne, umwunganizi mu vy'ubuhinga bijanye no gusubiza itoto no gukingira ibidukikije muri Communities of Hope. Aradusigurira uruhara abenegihugu bafise nabo mu gukingira ikibira. Mwumvise ko ari kibanza ngira kamaro ku gihugu, yaba ku bakibamwo eka no ku banyamahanga. Abenegihugu bafise uruhara rukomeye, mbere jeho novuga ko ari uruhara rwa mbere mu byo gukingira ikibira, ko icyo twomenya nuko abenegihugu barifashisha ikibira ku bintu bitandukanye. Barifashisha ikibira nko mu bijanye no guca imigano nayo irakoreshwa mu bintu byinshi, ibintu nyene byankenerwa bakoresha nyene habo nk'ibivumvu n'ibindi. Hariho nko kurondera inkwi bakoresha nyene mu guteka, hariho mu kurondera ivyamwa canke ivyatsi byo kugaburira inka, ndetse n'ibiterwa canke ivyatsi bikoreshwa mu kwivura indwara zitandukanye. Hariho kandi no kurondera ahantu barima, ko turabizi yuko amatongo mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yaze. Rero hari usanga abanyagihugu nyine bako barikora ku kibira kugira ngo bashobore kuronka aho barima. Rero ikibi suko aba bantu canke abenegihugu dukoresha ivyo biva mu kibira. Ikibi nuko usanga turiko dukoresha ibirenze ivyo ico kibira gishobora gutanga. Abahinga bagize ubushakashatsi mu bijanye n'ibidukikije baravuga yuko ikibira canke ahantu hari ibitegwa umuntu hashobora gutanga 50%, no kuvuga 50% by'ibihari ari byo umuntu ashobora gutora. Abitoye ivyo ico aho hantu harashobora kuguma hatanga ivyo turondera. Ariko ivyo tubona mu kibira nuko
iyo umwenegihugu agiye hari gusanga ari nk'igiterwa kanaka ugasanga yakiranduye akirandurana n'imizi ugaca usanga ejo asubiyeyo canke mugenzi we asubiyeyo agasanga nta kintu na kimwe gihari ashobora kuronka. Rero kubw'iyo mvo umugambi wa COH harateguwe gusigurira abanyagihugu abenegihugu ku bijanye no gukoresha neza ibiva mu kibira. Nayo mpamvu mu mvo yo kugira ngo tugabanye na pression ikorwa ku ntuze ku kibira. Niyo mpamvu hategekanijwe ibikorwa byinshi nk'ibyo gutera amavoka. Mugenzi wanje yamaze kubivuga yabasiguriye ibyo gutera amavoka, ibyo kurima ibizinu. Murazi yuko ikibira naco nyene bagikoresha mu kurondera akaboga, bita akaboga, ibintu by'inyama, ibintu bita ibyansanganyangaburo, aribyo bita amaproteine mu kirimi cy'igifaransa. Rero ibizinu nabyo bishobora gukoreshwa kubera navyo nyene babirondera mu kibira. Iyo abenegihugu bashobora kubyirimira iwabo usanga bibafasha bakaronka ibyo bajya mbere bakaronka n'ibyo bagurisha. Hariho no gutera muhira mu biterwa bimwe bimwe bama bakenera mu bintu nk'ibyo kwivuza. Hariho n'ibyo gutera ibiti na cyane bya ibiti bibana n'indimo. Ibyo biti aribyo by'amagereveriyo, aho nibyo twita umuhumuzo. Ibyo rero iyo babiteye mu ndimo zabo uretse ko bikingira iby'inkukura, bashobora no kuvyikorako ku bijanye n'inkwi. Za nkwi bahora bagenda kurondera mu kibira basanga bako bazirondera mu ndimo zabo. Aranashikiriza ko muri uwo mugambi bashize imbere kugarukira ibinyabuzima biriko birahona. Ibyo kugarura ibinyabuzima biriko birahona naco nyene cyarateguwe, na cyane ko turiko turagenda mu kibira hari ahantu usanga hahoze ibiti mugabo ugasanga nk'ubu nta kintu gihari n'ibyatsi. Novuga ni nk'ama espèce amwe amazina ni mu gifaransa ibintu bita amafugere, aho twabonye dusanga byarahavuye. Rero nk'uwo mugambi hari ibiterwa byinshi tuzotera aho hantu nyene aho bitakihari, ariko imvo y'uru rugendo rwacu twagize mu kibira kwa rugo kugira ngo tubone ubwa mbere tubone aho hantu ibiti byahora byahavuye. Mu nyuma ikizokurikira tuzogira ubushakashatsi tubone aha hantu ibiti byahora byari ibihe kugira ibyo bishoboka ko tubisubizeho tubitere, aho naho bidashoboka turondere ibishoboka dushobora gushira aho hantu. Shadrack gira uko ishaka aragaruka yunganira Etienne mu byo kugarukira ibinyabuzima biriko birahona. Ashimangira avuga ko ibyo binyabuzima harimo n'ibikoko naho akanshi badakunze kubivuga. Ku bijyanye n'ibinyabuzima twabitekanije kuko kenshi bavuze ibinyabuzima mu Burundi ibiti ntitubishiramo, ari twumva ibikoko gusa, ariko n'ibiti n'ibinyabuzima. Rero mugabo nagomba kuvuga yuko
kubikingira bisanzwe hariho icyo nakwita mu gifaransa habitat naturel. Iyo habitat naturel uyononye igikoko ni nka ujya k'umuntu umusamburiye inzu aca yiruka. Iyo uyubatse naho arashobora kugaruka akahaba mu gihe haba hatekanye. Hariho n'ibikoko bishobora guhunga kubera ni muri habitat naturel yayo hariho uruja n'uruza abantu baguma baca ko bashatse canke ibintu bishobora gutuma haba perturbation, ibikoko bashobora guhunga. Mugabo iyo nitwasha ko ihangiro ahatari ibiti tukabiteraho hagasubira hakabaho ico bita regeneration naturelle ahandi twakingiye, no kuvuga hari ibikoko biba byarahunze kubera bitaronka ico bijya, kubera bitaronka aho biba muri habitat naturelle bisha bigaruka. Murazi ko nk'inyoni zarika ahantu ku biti, ni ukuvuga ata biti bihari izo nyoni zica zigenda. Ariko iyo umaze gutera ibiti bikaba bihari hameze neza, ni ukuvuga za nyoni zica zigaruka zikahaba. Rero novuga yuko muri ibi byo gukingira ikibira turiyumvira no kuri ibyo bikoko. Aha turavuga ibikoko mu buryo bwose, ntituvuga ibikoko binini gusa, n'udukoko dutoya natwo nyine iyo hakingiwe hakaba ibiti byatewe byameze neza, hakaba atamirira nyakanga ihari, ni ukuvuga ibikoko nk'ubu murabona yuko iki kibira coco hariho urufatangane, kandi burya umuntu bomubuza kujabuka kubera bisaba passport. Mugabo ibikoko ngaha ikibira kimeze neza, burya hari byova muri Nyungwe bikinjira bihanza mu Burundi kubera byo nta passport bisaba. Nka kujya kw'inyoni hariho des oiseaux migrateurs zo zirava muri Europe zikaza no ngaha, kandi ngubu zite zigasanga hameze neza zihateba, zishatse zigasubirayo canke zibonye hameze neza zikigumira ngaha. Rero novuga yuko muri ubu buryo n'ibyo gukingira ibinyabuzima birimwo, kandi muri rusange niwo mwitwarariko, niho uvuga ngo urakingira ikibira conyene ngo ibikoko ntibirimo, ahubwo nyabona muri uyu mugambi hariho ukuzokwiga cyane ku bijyanye na chimpanze. Hariho muri uyu mugambi ishyirahamwe rikorera ko cyane, baza baramaze no guha akazi aho bita pistere bazofasha babahe n'ubumenyi bukwiye kugira ngo izi mpamvu zishobore kubungabungwa. Muri uyu mugambi ni umugambi wagutse, twifuza kuzoshika kure, hamwe muri fondation Kibira inayo nyine imenyekane, hanyuma ingenzi zize. Ni kuvuga ntushobora kuvaho nk'ikibira ata bikoko birimo, impamvu n'ibindi bikoko bizoba bikingiwe neza. Niwo mugambi twifuza gushikako. Chimeze iteretse neza inyeze umutima nkakweza amaso mpara nditeka itekane rya wa mukerarugendo bashika n'ivyiza vyeze Burundi cishije muri wowe n'iterambere. Mu kurangiza kino kiganiro cacu, Cyriaque Nzojibwami, umuhanuzi ajejwe ibidukikije mu mugambi wa COH, arashikiriza ko abenegihugu boguma biteguye kubona impinduka shasha mu kibira, kuko niba ariko bakora bonyene n'ikigo c'igihugu OBPU kiriko kirabafasha. Abariko baratwumviriza bagume biteze yuko hari umugambi uriho kandi ushaka gufasha shirahamwe rijeje gukingira ikibira OBP kugira ngo ikibira kimere neza kurusha, kugira ngo ingenzi zisubire zibe nyinshi kandi aho zishikira habe heza, n'ibindi byose kumbure bitakozwe turabine twabikorera hamwe. Nino ngaha ikiganiro twabateguriye kigarukiye, tubibutse ko twariko tubashikiriza imigabo n'imigambi iyiriko n'izobandanya irangurirwa muri Parc National de la Kibira iri mu ntara ya Kayanza, commune Muruta, secteur Gwekura.
iki kiganiro mwagishikirijwe na Lofita Flavia Citegetse avatikanije na Leicester kari ku mutima. Tubashimire kuba mwagikurikiranye naho ubutaha. Kazoza FM, be your own boss.